mwaramutse neza. Mwaramutse. Ego twaje kukuraba ngaha ku kazi wawe kuko dusanzwe tugira ikiganiro aho dusanga aba professionnels bakora mu bisata bitandukanye ku kazi wabo kugira ngo tugire ibibazo tubabaza. Muri ivyo bibazo twasanze ari ibibazo bibakiye abantu benshi baba bashaka kumenya. Rero ni muri ya ntumbero yo kwigisha twigishanye ikiganiro ntanguranye na wewe ni nzogendera aba professionnels. Rero nagomba widondore ingene witwa uriwe n'akazi ukora. Okay. Jewe amazina y'uwanje nitwa Maître Habonimana Chris Darnaud. Ego. Nkaba nubatse. Ego. Nafise abana babiri. Hanyuma mu kazi ka misi yose umushingwamanza ubusino umwavoka. Ego. Nkaba nkukira baro y'Ubujumbura. Oh, okay. Rero aha ukorera twagusanze ni hehe? Ngaha dukorera ni mu gikoni wacu. Ni mu gisagara hagati ca Bujumbura. Niho dufise kabine. Hanyuma ni ngaha nye Bujumbura kuri Avenue de la Grèce. En face ya Biko. Ego. Ego. Ni niveau ya. Ego. Urakoze cyane Maître kuba wampaye kano kanya. Nibaza yuko je nakumeneye ku rubuga rwa X ariyo kera bayita Twitter. Ego warakunda kuduha utu astuce cyane twerekeranye n'ivyo bintu vy'amategeko ko wavyigiye. Rero hari ibibazo nazanye turahera cyane ku catumye wiyumvira kwiga ivyo vy'amategeko kubera ukiri umwana kenshi haraho ubukiri mu maternelle umuntu akuza akakubaza ngo ushaka kubiki ni wakura. Wewe rero warishura ko washaka kuja muri ico gisata wigiye. Bon, noba mbeshe kuko novuga gute iyo uriko uriga wiga byinshi uhura n'abantu benshi. Bivuga ko muri parcours yawe hari igihe usanga ukiri muto utaba uramenya ico uzoba canke ico uzokora. Ego. Rero jewe nibaze ko nagiye kumenya ko nzokwiga amategeko ndi muri secondaire. Ego. Secondaire ni kuvuga deja nari nzi ko nzokwiga leta. Ego. Sivyo. Hama maze kwiga leta nari nzi kuvuga ati ntegeza kuzokwiga ikindi kintu kiriye n'indome canke amareta. Donc mu mashuri nari mfise hari communication yari c'était ikiza à l'époque. Byari ibintu bikiri vague. Ego. Mwamenga ucu umujournaliste. Ego. Ibintu bisanzwe mbwa l'autre option noble yari ko wiga amategeko. Ego. Kandi ivyo byari bigoye muri ico gihe. Kandi byajamwe abantu benshi. Kandi bakayoga ari benshi abo ati je naho nshaka kuja. Ego ntiwabigambiriye cyane ariko wavyisanzemwo. Wavyize kuyihe university? Bon, jewe nize kuri université bitango y'umuco ariyo université rimwe de Bujumbura campus Mutanga. Ego niho wahereje 2011. Ego urero uvuye mu ishure directement waciye utangura gupratika. Oya. Tubwire tujane muri processus y'umuntu avuye muri law school ingene bica bigenda. Ubetwe bimeze ntiba vyoroshe. Ukiri mutoyi sivyo. Mais aussi akazi gakenera encadrement. Tuza ko umuntu ndabaguta kwa cadre umuntu agufata ukuboko. Sivyo. Mbwa kico gihe ntivyari je ntivyankundi mbwa blocage ya mbere ari kuri je kuvuga ati ncari muto cyane kugira ngo ushobore kwinjira muri aya mabanga. Kuko n'amabanga uko biri kose. Ego. Hanyuma chanja gukora mu bindi. Je suis parti du principe yuko le droit c'est l'art de convaincre. Mais aussi la communication c'est l'art de convaincre. Chanja gukora mu bintu bya communication gusa. J'ai travaillé muri communication des entreprises, tout ce qui est marketing et tout visibilité. Ndabimaramwo imyaka irenga 8. Ego. Rero mu nyuma ndavuga ati kanje muri retraite cyane sura ngafata agapapuro kanje ndavuga ati reka nje ku depose amabona kwinjira. Okay. Hanyuma kure byagiye kugenda ya blocage nagira encadrement yarasubiriye. Ndavuga ati mugabo nimba narakoze mu za communication ati reka ni branding. Ego.
nkoresha ya bagage yose mfise muri communication aba ariyo nkoresha kugira ngo nshobore kugira ngo dushobore kuduga nahonye natanguye nko abivutse utangura uduzi izina ryawe bamenye ndatanga astuce donc d'une manière éducative ego mugabo urabahereza nawe bikakugarukako kuko abo information utanga bavuga ati ibyo muntu arashobora kudufasha ikintu mba naho buke bushaore do Twitter ego kuri Twitter cyane yego nibaza ko ivyo no byoba byarankoze bien sûr hakaba hariho n'abandi tuba dukorana baba bagufata ukuboko bakubwira ati bigenda gutya na gutya yego kwiga law school rero ni ikintu ngaha mu Burundi usanga n'umwuga wubashwe muri societe mu kibano aho tubaye umuntu w'umuavoka n'umuntu dukonsidera ko ari integre ego w'injyamunyu avuga ukuri twovuga ko abavyeyi benshi ahubwo banashishikariza abana babo kwiga iby'amategeko rero mu pratika amategeko yo mu Burundi canke murakora ko no ku mategeko mpuzamakungu ibyo bita international law kubera turi mu Burundi hakora amategeko yo mu Burundi mugari rero kubera igihugu naco sinyakama kiri mu bindi bihugu byinshi rero hariho ayandi mategeko yo ku rwego rwa mpuzamakungu u Burundi bwasinye rwa karorero n'amategeko yerekeye hagati y'akazi na muntu Déclaration des droits de l'homme donc nayo nyine ari partie intégrante cyane arimwo mu byo dukoresha iyo two turagira gute iyo two turapratika cyane two turaburanira abatwitura kuvuga yuko haragera aho twitiza kuba ya mategeko igihugu cy'u Burundi cyasinya sous forme y'amatraité sous forme y'amaconvention amategeko ayafise primauté nayo ngaha mu Burundi nico gituma twagomba kukubaza ivyo bisata mwebwe mushobora kwispecializamwo cyane amategeko commercial labor yerekeye abakozi canke family law canke business law urumva law school iragabuye nayo nyine afise ibisata eske hari umuntu ashobora kuvuga ati je ni specialise muri ibi nivyo nzopratika no mu buzima bwa kariyere yanje système éducatif ko ni ipanze bwa mbere je nahejeje mu système ya kera ya licence uba ari système ya baccalauréat mugabo uko twiga cyangwa ko byari bimeze cyangwa ko bimeze ubu naho ushobora kuvuga ngo agiye ngo azoje muri byerekeye civile gusa cyangwa muri penal gusa tubyigira hamwe rero wewe umaze gutangura kuja ku rubuga wewe bivanye n'amadosiye uronka sivyo niho umenya ati ndakora ibi uko byose sino usohoka waravyigiye ufite ubumenyi uvuga ko maze mu maka usohoka uri mu generaliste uvuga experience uyironka selon imanza bari barakuzanira ngo jewe ndi mu expert muri domaine dufate nk'ibyerekeye amatongo c'est parce que peut-être umaze kuronka amatongo nk'imanza z'amatongo zishika kuri 10 20 uvuga ko umaze kudesera canke kudakortika code fonction yizi neza zi ahantu hose ushobora ku exploiter comme argument mugabo sino nga spécialisation nga Burundi ntayiba kiretse ari ababikora bakagenda bagakora maîtrise dans un domaine précis dufate muri droit des affaires canke dans un tel autre domaine par exemple biko bimeze mais sinon à la base twese dusohoka turi abageneraliste hama rero nagira mbaze kuko hari abantu benshi batazi itandukaniro tukoresheje ururimi nitango ikinofunofa avoka sijya avoka dufungura barakunda ko bacokoza ico kintu hari ico bita avoka hari uwo bita umujije twumva ngo jije hari n'uwo bavuga ngo procureur urumva hariho terminology nyinshi zikoreshwa muri chapeau titre duha abo bantu batandukaniye alors nikuvuga yuko ubwa mbere duhere kuri ico cy'umu avoka tugitandukanye n'icamwa nakantu wara bacokoza gusa nikuvuga deja kugira ngo twitandukanye n'icamwa twe tukoresha a nkuru uko ubibonye biri muri text harimo aka a gatoyi fasima ashobora kwibaza ko umenga n'icaca kuba deja iyo umushingwamanza mu Kirundi niba abashinzwe sivyo kuburanira canke gufasha abaje bamugana iyo bafise ikibazo cerekeye amategeko aravyo ni umushingwamanza hagacaza rero umujuje nawe ni umucamanza urabona umenga birashusha
yego umucamanza umushingwamanza kenshi hari igihe batwitiranya na twebwe bakavuga burya n'umucamanza ariko ari umushingwamanza hama hagaca haza uwo bita procureur nk'uko babivuze uwo bamwita umushikirizamanza uti umushikirizamanza bisigura iki ni ukuvuga yuko iyo habaye icaha donc infraction niwe ashikiriza ikirego kuko we bahagarariye umutekano n'inyungu za leta sivyo l'ordre public et l'intérêt public sivyo donc umushikirizamanza niwe akurega sivyo bana nk'ubunye ugiye muri Senate fatari we bakwagiriza nk'uko boba barive ministère public donc iyo mushingwamanza umushikirizamanza niwe avuga ati Darira hari mu gitondo aravyuka akora ibiyinya arabigira gutya nuko niwe ashikiriza ico kirego ono de l'État ujya gukatira nawe bamwita ngo iki ujya avuga ati agakubita kakana ati tuguciriye imyaka niwe mucamanza n'umujiji okay abantu nibaza ko bamenye itandukanyirizo ry'izo kuko nka Geneve muri systeme yo mu Bwongereza biratandukanye hariho lawyer attorneys of advocate urumva biratandukanye byose ubunye kubera turi avec l'intégration y'u Burundi muri East Africa hari ukuntu natwe ayo majambo yaje gukoresha tuyisangamo ego mugabo mba twe tukayisangamo tutazi peut-être ngira la différence ibihari okay mugabo à la base on est tous des avocats we are all lawyers yes of not course liars lawyers not liars mbega umviriza jewe nariyumvira kwiga law mugabo nkavuga ni none ko ushobora guhagarira umuntu uzi dans un procès criminel yakoze icaha muga yaguconsulse kugira ngo ubu umuvugizi wiwe muri sentare jewe naciye niyumvira kumenga uwo muloya umuavoka hariho abantu bishobora kubakora ku mutima akavuga ati simbesha kubera uvuze ico jambo rya liars kuko mamona umenga muriko muremeza ibintu murondera ama-argument ko uwo muntu atabikoze none gatima kawe nikagutusha ati no umuntu ko siniko ndabesha tubibona mu mafilme navyo ajya amafilme imbere yuko twinjira canke tangura akazi kubavuga turapeta serment ego donc turafise serment la déontologie turafise serment dufise drapeau canke tukagira gutya mu byo muri yo serment hari akajambo kavuga yuko uzogira ikintu utumva en âme et conscience okay ukuvuga ikintu wumva muri wewe kitaguhumuriza tu peux pas défendre c'est vrai que ce n'est pas about money c'est question y'amafaranga c'est question d'abord ya wewe conscience ugende kuburanira umuntu conscience yawe itari tranquille mbwa bien sûr abarabibirengera hama ikindi nacu gutandukanya tes propres sentiments n'akazi il faut que widétache uravyumva hama ikindi cya gatatu nuko uyo muntu nubwo yoba yakoze amarorego afise ikintu bita présomption d'innocence bisigura ko kuri iyo présomption d'innocence ari innocent jusqu'à preuve du contraire kugira procédure sihere rero ico ukora uteza kumwassist uko n'uburenganzira bwiwe n'uburenganzira bwa buri wese nakujya mu médecin bafise ngo c'est un d'Hippocrate n'est-ce pas yuko bavura umuntu wese sans discrimination et tout natwe c'est un peu la même chose nimba waronse umuntu azaka kwitura tu as le devoir nimba bitaguhungabanya muri ya conseil wawe yo gukora ibishoboka byose kugira ngo uyo muntu agire gutaronke un procès équitable vous avez un procès équitable nawe cangaruka naho nyine camvuga nti hariho ibintu biba byibanze biba bikenewe nuko mu bintu by'umuntu yagizwe nk'ica arafite uburenganzira bwo kumvirizwa mais aussi no kuba assisté n'umwavoka arabijya bavuga ngo tout ce que tu diras sera retenu contre toi turayibona mu mafilme hari abaca basaba ati jewe simvuga ntabonye mugabo ngahari gusanga baguhohoteye gacu utangura kuvuga usanga amajambo rero aje gukoreshwa mu nyuma bariko bara ubundi arabaza urafise uburenganzira bwo kutiregura urafise umwavoka namwe murafise intuzi bahuza ico bita board of accreditation murazifise ngaha mu Burundi ahanye hari baho zibiri baho yatanguye niyo ngahe Bujumbura yatanguye nibaza après les années de après l'indépendance ya kera cyane hamwe ubu rero turafise n'iyindi y'Igitega mugabo zose zikorana nenda ramazo ni nkuko zo bari zimwe
hama uri mu avoka cyangwa wize amategeko si à toi de choisir baro ujamo muri yandikisha bakabaha practice number ni ukuvuga ni nk'icemezo cyuko ubaye bien sûr ni ukuvuga wewe uragenda ukadepose ari amadosiye depose hanyuma kera niko byari bimeze mbwa ubunya hari amadosiye depose hanyuma ukemerego sibyo hanyuma gashugira stage y'amezi 6 stage iri organisée na les deux barreaux na ministère de la justice ravyo hanyuma après iyo stage ukagira gute ugaheza ugafita sera umva ntufa kwiyadukiza ngo genda umumetre ndumuloya nicyo ntushaka kwambara ni kanzu ahubwo nyene iyo kanzu nagomba mbaze umuco wo kwambara iyo kanzu wavuye ko harama uyu umuco wo kwambara ikanzu ya ancestral ubako bifite inkomoko muri clergé kera hariho abantu bajeje kwakira amadoléance y'abanyagihugu baba ari autour ya clergé muga mu nyuma ça a évolué bivamwe la profession d'avocat donc ça s'est détaché de l'église pour devenir un métier iri libéral ni ryari wambara iyo kanzu kubera tubonye iyo kanzu cadutinya twese cadutangura kujugumira ni nka uniforme ni ryari uyambara userutse izi tuzambara mu audience publique ni kuvuga ko iyo sentare yashashe c'est bien canke iyo dufise amakoraniro ahuza abashingwamanza canke iyo hari umushingamanza mugenzi wacu yitavye Imana aho niho hantu honyine twemerewe bwa buperike nabwo bwera uyo buperike bwambara abandi bo mu zindi jurisdiction nuvuga ko twe turafise akanzu ziyoshwe zirisa ni nkuko nabajya abacamanza bafise amakanzu yise arafite utuntu turi distinctif si zimwe rero twe dushaka kuvuga twambara bajya abacamanza bivanye bavuga ngo twavuye mu makoroni hari yakwera umengano ni ukuvuga amategeko en général afise source nyinshi sivyo dans la tradition donc les traditions rero ariko usanga tuzisangamo ngaha mu mategeko y'iwacu rero n'inyambaro deja nakubwiye muri clergé l'église catholique kwambara ijyakanzu none uvuga ko abaloya ari abantu bazi ubwenge cyane b'incabwenge kubera twama tubona amamare umwe mufise yafise ibidosiye byinshi ushobora gusoma ikidosiye kiva hagushika mwovuga yuko umwanya munini mumara muko murasoma n'amategeko deja kujya kuntu mufata ngo volume yiniyi gitegeko kwa karongo ka jevre bamba no kubenga muvuga bize ngo abantu baciye abantu baciye ubwenge none si buri wese bya bintu bifata ku mutwe bivana ko bikoresha en fait kuvuga gutya un bon avocat c'est pas lui qui connaît tout c'est bien ahubwo un bon avocat nuzi aho biri uravyumva kujya kwa bibiliya n'abapastori abaza umurongo bivanye na situation uri mu kavuga ati muri zaburi gukora umuti donc uba ufise esprit iri large mais aussi un esprit de déduction yo kugira ngo ushobore kugira analyse kandi de manière spontanée à gauche à droite rero nibaza ko plus peut-être ngira bisaba yuko uri umuntu ari update ari à jour peut-être aussi asoma umugani wawe kuko akazi kanini yako muhavuka gahagaze muri redaction kuko turandika cyane murandika mukongera mugasoma amadosiye cyane nico gituma uje ku sentare ndakubona ufise caki maître Darnaud ndabona ufise caki wanashima bijya ya briefcase bijya na mafrappe ushobora kuba wizi ufise agafarde kamwe kari mu rupapuro rumwe ubanza ukarutsinda mugabo ufite bivana dosiye ufise ari dosiye ufise ikintu bita amapièce harimo amabordero harimo sinzi amasezerano mwagiranye n'abajya basanga rero byabaye byinshi icyo gituma rero mutubura gusanga isashe ni kinini hajya si ibindi aba ari amapièce ajustifie dossier urimo ese souvent ngo imanza nyinshi bufise yego none mu bantu babatumbera kenshi ubona ari bande law muri ko murayipratika ubona abantu babatumbera kugira mu bavugira ari bande bon sinovuga ngo hariho categorie iri précise ni kuvuga deje ibibazo biba bitandukanye mvuze ibibazo bivuga ko amatati sivyo hari amatati asanzwe usanga bafatiye ku matongo hari amatati abafatiye ku bintu by'amafaranga gutizanya kudasubiza
hakaba amatati aba ahuriye peut-être kumwe twita ihohoterwa rifatiye ku gitsina, les violences basées sur le genre, hakaba n'amatati yandi aba yerekeye peut-être aussi hagati y'amashirahamwe cyangwa amasosiyete, uravyumva. Donc biratandukanye, hari amatati aba hagati y'abantu, hagati y'amashirahamwe, c'est bimwe bariko ravuga kare usanga biri qui relève du droit commercial. Donc c'est quoi, il y a pas une catégorie précise. Mugabo bivanye n'ivyigwa vyagiye birakorwa nuko amatati menshi ari mu masentare yerekeye amatora. Ego. Nivyo twagomba kuvuga no n'ibintu vy'ingo bibera mu ngo n'imiryango. Kuvuga kwahukana, imanza zo gusaba ibirezo, pension alimentaire, imanza zo kugira garde des enfants. Birakunze kuba ari navyo nyene biri byinshi mu masentare. Ego. Urumva rero ikindi naco nuko ubunya bagiye barahindura, hari urwego rwaje rushasha rwitwa urwego rw'abahuza. Urwo rwego ni ukuvuga ni urwego rw'ibanze rubanza kumviriza amatati yose aba afise n'ubagute sentare y'intango bayita tribunal de résidence. Ibintu byose bijya muri tribunal de résidence bibanza guca mu bahuza. Ego. Ni ukuvuga ngaho hariho nk'ingingo ya 19 yo mu gitabo kijejwe kungene sentare zitunganijwe, iravuga icerekeye competence. Iravuga yuko imanza zose zifatiye ku matongo, imanza zose zitarenze miliyoni 10, imanza z'abapanzi n'abapangayi, izo zose zihoreva muri tribunal de résidence. Ego zohera hariya mu ntara. Zihera mu bahuza bagira icegeranyo. Ico cegeranyo gifise imisi 15. Muri iyo misi 15 urashobora kuyungurura izo kuja muri sentare y'intara. Mugabo birenze izo 15 jours baca basaba ikintu bita homologation muri tribunal de résidence avec l'accord yuri muri tribunal de grande instance, hamagwa urubanza rw'abahuza rugashirwa mu ngiro. Nimba ari gusohora baragusohora. Mugabo urumva bashigikiwe n'izo sentare ndabwiye ko ari zibiri. Ego murakoze kuduha umuco kuri ico. Rero nk'ivyo waruvuze cyane biboneka cyane byibonekeza ku masentare. Za manza twavuze zerekeye abataza amategeko y'igihugu yagenga ingo n'imiryango. Cyane hari ikintu navuze mu kaganiro tubiyage, ibintu by'ibisigi. Iyo uri kurabona ayo conflit foncier murabona ko biba bivuye ku kuntu novuga mu muco w'ikirundi ibintu ubona biza ugasanga birinjira n'ukuntu amategeko yubatswe ngaha muri societe ndundi. Nibihe ubona cyane uhereye hariya mu muryango? Mu muryango ni ukuvuga ngo ari abantu ha mu runturuntu. Ego. Ni mugani w'ikirundi. Ni ukuvuga urunturuntu niyo conflit. Nuko hari abantu ha mu runturuntu bako ntihabura amatata ashobora kuvyuka. Rero la plus forte raison mu muryango juste muvuze ibyo bintu by'ibisigi, iyo serugo agiye canke inarugo atagihari abana basigaye sivyo usanga bariko barajyana. Rero ugasanga rero ibyo bisigi ubundi amategeko canke sero imico y'ukungene ibisigi byagaburwa. Haba hariho yuko umukobwa ngo muri giseke umuhungu akaba bamusohoye bamusohoza itongo bikaba bihari bikaba bizwe. Rero ni ivyo nyene byagiye birakwegana dusanga muri amategeko yacu. Mugabo bura tendance hari nuko bavuga bati ibisigi biragabo atamwana n'ikintu. Uravyo nimba ari n'umukobwa aba yaragiye nibo hariho na politique genre hari itegeko rishaka kugira ngo abakobwa ngo baze batora. Mugabo nibaza ko ntibiraja mu ngiro. Mugabo arabaza abana bose bafise uburenganzira bwo gutoranya ivy'umuvyeyi. Ubundi byakabaye bavuga bati reka bagabura atamwana n'ikintu. Mugabo kenshi hari usanga aba surtout nka ruguru sivyo ruguru abagore cyangwa n'abakobwa usanga kenshi baronka bike par rapport y'ivyo abahungu baronse. Mugabo gaye Bujumbura tendance nuko bavuga bati papa cyangwa mama basize ibiri bagira gutya bakagaba kenshi samatongo y'inkomo hariho umuheto. Hari itongo ry'umuheto hariho ry'imiryango n'itongo ry'umuryango. Ry'umuheto rero ni kenshi ryo rikunze gutera ko ibibazo. Kuko iry'umuheto mengo niryo seruga barirondereye. Uravyo iryo niryo mengo bagabura bose hamwe. Ego uko bavuka. Mugabo namba baratangaza ivuga ati wowe umukobwa we twagusohoye we waragiye. Ubashobora ngo abahungu nibo borisigarako. Rero izo manza murakunda kuzironka abantu babitura. None
ikintu cokemura cane cane ivyo ayo matati naravuze ikintu cyo gusiga icanditswe novuga sinzi ko noyitiragi ariko mu kinofunofu ni testament a will mu cyongereza kubumva icyongereza ivyo bintu ngaha mu Burundi bikogwa gute kuko numva ko hari nk'abanotere abantu barandika ico cyandiko kandi kigakurikizwa imiryango ugasanga baritura mwebwe nyene kugira ngo mubafashe kugisoma mugishikirize hama kize gikurikiza ubwo rwandiko rwa nyene kurondera ivyo bintu yagiye ingene bisiga ivyo bizogabuka uribaza ko coke muri izo manza nyinshi urabivuze neza deja twabuze ijambo twakoresha mu Kirundi sivyo nuvuga ko testament deja ntibiri mu muco cane nuvuga gute w'abarundi wo kwandika ngo asigiye ibi n'ibi ahubwo par contre hari ababigira de leur vivant donc bakiriho bagapartager ibintu bakabiha abana kugira ngo nibaramuka batashe sivyo ntihagire ikibazo cyane ntibaze bajyana mugabe cyo bigaruka rero sasa ne kuri bimwe byari bisigaye ya maison familiale par exemple ati yezo cyo bigenda gute uravyo niho rero usanga babandi bari yabaha bagaruka usanga ko barajyana kuri yanzu familiale yari isigaye mugabe rero ikindi naco ciza mugane wawe ko bivuze byo bavyiza kugira nta umenya yarazota mugabo mba nagwirose ntibiri mu mico cyane y'abarundi yego peut-être ushobora gufasha nkuvuga uti jewe abana banje ko ari batatu umwe ndamuhaye tindabitwaye kwa notere kana akatimbikira ejo nkacaho bazoze sivyo akujya bagenda kuraba mu mabanki ushobora basiza amakonti baraza akavuga bakerekana attestation de décès hama kugira abantu nk'accès ku makonti y'iyo muntu yapfuye ibyo birakorwa yego hama bakagira nubaza ko twabahamagara bakagira niyo exercice aussi nimba yarabisize kwa notere bagenda bakaraba yakataga ipapuro kiriye notere nindi mu bintu by'amategeko mu notere deja nuko nawe nyene abari umushingwamanza yabunyoye nk'imyaka nka 10 y'akazi hanyuma abo bashingwamanza nabo bemezwa biciye mu ngingo ya leta niyo bita décret kandi ubifuka bari umuntu ari integre ngameze neza ikindi habari abanote cyo bakora bemeza cyangwa bahinguvu botantifier les documents ziba ziri privé notamment nk'amasezerano y'ubuguzi sinzi ama procuration kugira ngo bagire inguvu soit aho ugiye kuyikoresha canke aho uzokorera nawe canke muri sentare byaciye kwa notere bigira inguvu nyinshi gusumba ko twabisanya twese nawe no bisiba bararegariza nagomba rero kuri uwo muco uko batinya kuzana imanza kuba consulta kugira ngo mubafashe kubaha ico bita legal advice canke impanuro je nibaza ko batinya cyane amafaranga sinzi ko ari amafaranga mu basaba mugabo kwera muri aba expert mu by'amategeko kame mu muntu wese aje hariho amafaranga mu musaba none sinovuga ngo umbwira ibiciro bya uhere kuri consultance unashatse nina yikubwira ndamera kuri wewe nkajewe naje kugirisha umva ndafise ijambo nza kukubaza gerekeye ikintu cabaye nko mu muryango canke nagiraniye amatati n'undi muntu mugabo ngomba kukubaza impanuro nza nitwaje kuko twarishizemo ko muzimvye cyane uko wumva mwarize ama university n'ubwonko burashuha urumva none twovuga ko legal advice mu Burundi izimvye bon je dovuga irazimvye kandi ntizimvye ati ntizimvye gute ntizimvye deja turavye ku rugezo ruba gute rw'ibindi bihugu duturanye ngaha mu karere nuba gutwiwe nibaze ko muri classement turi nyuma cyane uravyo mugabo geze tukabiraba kandi yuko aussi n'uburyo abantu bafise kuko byose teza kuba turabifatirako ni ukuvuga yuko amafaranga dufite nibaze ko aragereranye tuzimvye gusa bivanye n'icyo ushaka gufashwa hama n'impanuro uhakura nibaza yuko amafaranga ni makeya cyane ahubwo kuko ni ukuvuga gute nka jewe n'imuje
nkakoresha amafaranga kugira ndakumvirize ndaguha umuco ndaguha inzira ndagufata sivyo ndashobora kuba mpejeje muri uwo mwanya tuganiri sivyo mpejeje gutuma udatakaza nk'imiliyoni 5 yego no bisigura ko byose bivana na position urimo cyane ikibazo bufise hari gihe wumva ati yazivye c'est parce que peut-être aussi udahagacira ikibazo wari ufise uravyumva rero bisigura ko amafaranga turihisha ni kenshi en fonction du client et de deux ni en fonction du litige wa jozanye murafise ababareme turafise bareme dufatira ko mbwa bareme y'iwacu vyumva n'ubugeza sikuvuga ngo tuja munsi ikizira no kuja munsi nuvuga ko turafise aho tutarenza mvuze aho tutarenze ubyumve neza bitumanuka mugabe bishoboka uravye la complexité ya dossier baguhaye canke umukiriya nuko muragira uko wowe uje sivyo uri wenyene canke agacaguruka nk'abantu batanu nk'umuryango baje gukonsulta sivyo est-ce que toujours uzobarisha amafaranga uko ni byo uzokwishura ikibazo yunye utanga umuco kuri donc c'est ko hari ibintu byinshi ko tudwa analyser en même temps kugira ngo ushobore kugira gute ushobore gufacturer mugabo ahanini ni ivyo bintu bibiri la complexité du dossier la situation du client mais aussi n'umwanya kandi urumva umwanya wanyu nuw'agaciro cyane kubera wavuze usova vyinshi none ni ryari barakuzanira dossier ugaca uvuga ati ibi bintu wari kuza kubibaza imbere cyane cyane nk'amakontra gusinyanira novuga ivyemezo amakontra amasezerano ni ryari uvuga uti umukiriya ajateba yari kubikora byenava twebwe turavuze ko ronka ibintu nk'ibyo kuko nakubwiye ati ni n'essentiel nyorero hariho abibaza ko kubona bataza amategeko ngo birabakingira ngo ntavyo narinzi oya itegeko riguma ari itegeko rero nk'umuntu aza gutya ibintu byaramaze kuboneka byo muramusezerera kumubwira ati simbona hano hera kugira ndagufasha hako mubesha ngo ndabona uko tuzobigenza bisigura ko hariho benshi batubwira nzobihinyanyura we akagenda agatima ari keza kumbe nawe uravye dossier ati none ndayihera hega basha ko yabijaganyije ikibazo deje urazi ko tuteza kwandika ikirego neho candika gute udafise itegeko ubishimikirizako umva biba bigoye hari ahantu bidakunda ukavuga ati je dossier nta mushobora mugabo urumva hariho n'utwo tuensolite usanga bariko baravuga muri quartier ati bavuze mu bamwe bita abashingwamanza ati n'abantu barahengama ushaka gusanga akuvugiye neza ugatsinda urubanza cyangwa ugasanga hari umushingwamanza azwe yamaze kuba celebre yamaze kuba celebre ngo niwe azi umwuga wiwe cyane hama ikindi nigeze kumva haraho bavuga ngo ngujya ngo arashobora gutuma ngo tuvuge nujya mwese ntuze zibiri zahagurutse zazanya abashingwamanza ugaca usanga uyu wamurishe make ariko araraba ahandi yoca kugira ngo umva n'utwensolite twinshi yego mugabo mugerageza mu kazi kose ntiyabura amajambo bavuga sivyo mwese ushaka kukubwira ni nuko hari bavuga ko hari deux sortes d'avocats sivyo hari abavoka il y a des avocats qui connaissent le juge et des avocats qui connaissent le droit donc alors c'est à toi de t'organiser ego on y a même takora ivyo polémique usanga ari autour de la profession alors peut-être bavuga cyane soit ils connaissent le juge alors bavuga moi soit ils connaissent le droit donc il y a que ces deux catégories ego mugabo utwo twensolite wewe uri mu professionnel uratwirinda ugatunganyiriza abantu bose. En fait, déjà tu dois te détacher par rapport à yawe n'akazi ukora. Uravyumva. Nibaza yuko ukora akazi hama ukagenda mu buzima busanzwe. Ego hariho ya integrité, discipline, kubura umuntu ari integrité byura bigumana. Mugabo nibaza ko muri famille ntacuguma ukora cyangwa uvuga nko kumenga uri kuri bar oya kuvuga uragena urukundo bugengagenga byose mugabe ibyo nabyo nizo duca intege nibaze ko ahubwo niba batuvuga gutyo wowe nuko ari cyo dushoboye hari cya kibazo nigeze kubaza cyaba batumbera mu bihugu byo hanze kujya umuntu agira umu docteur privé hari umuntu ashobora kwetablisa ikintu bita societe ntuze yiwe company akavuga ati ndakeneye legal advice y'umuloya azomperekeza mu rugendo rwanje kugira ngo singira maritige singongane na bariya n'amafamiye avuga ati
turashobora kuza turariha ahantu ikintu bita legal aid ahantu kugira ngo tugire assurance uwo muntu ari on standby yo gufasha umuryango wacu canke n'importe quel membre wa famille agira ni ikibazo mwibarabara ari karatembera agaca ku bintu by'abandi urumva ngaha biriho mu Burundi aho umuntu ashira amafaranga quelque part ari havuga ati iyo ni legal representation umwanya wose ndayikeneye ego nukuvuga ngo ndagishije mu buryo bubiri bavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir. Tu turabikora sous forme y'ikintu bita ama contrat de fidélité. Nukuvuga ko c'est soit pour les individus uko bavuze umuntu akaza gutisha akabati jewe ndashaka conseil canke assistance on daily basis canke monthly nzoza ndariha gutya anye. Hakaba n'ama entreprise avuga ati ndakeneye accompagnement civil mu bintu nkora mu mahorasi ya jewe avec les tiers mbefise cabinet canke umuavoka aza abari hafi yanje rero umuavoka akora akurinda isera comme un rempart akurinda bya bibazo byose akurinda kuja muri sentare kuvuga ko nibwo habaye ikibazo agerageza ku buryo era biherera aramiyago sivyo kuko ngo vumye ka mauvais arrangement plutôt un bon arrangement ka mauvais procès kuko imanza ziratera ni bimwe twavuga ushobora no kwisanga mu yabira ugacuvuga ati simvuga umuroya wanje atarashika urumva ari kuri standby uca umuhamagara kuva bije mufise priorité kuko je umva ufise nka bonne warafasha hama ikindi naco nuko si benshi babizi ivyo bintu bo bibaza ati ifo kumurondera hageze namaze kugwa mu ngora umva ngaha profession dukora ni nk'iy'abaganga abaganga umuganga ndakumara ari kugwaye n'abantu bakibibwira kugira checking yes abagira checking soit nuko baba bagomba bagende gufata assurance maladie ikora yo batuma no bari oblige cyangwa baba bagomba bagende hanze je sais pas mugabo twebwe ngahanye umuntu aza gukorongera ngo ati rega je baranye ivyo baransahuye byamaze kuyangara cyangwa je ibintu nakoze byangendeye gute mugabo vyiza nuko buba ufise umuntu cyangwa ukabanza guhanuza avo uravyumva ya legal advice conseil nimba bati je nshaka gukora projet yi wa mushingwamanza mu avoka araza kuvuga ati ama processus yo kubikora neza nuko bubahereje amategeko canke kontra biraramba kontra utegeza gusinyanyira n'abakozi nizi akasoma the fine prints kuko araho dusinye ibintu utabishira umuroya yango agusomere ibyo dukora nk'ama contrat ariko dukora ikintu bita ama analyse de contrat canke revision niba nimba ufise contrat ugomba gusinyana naka ukayiza tukayisubira tukaraba yuko atatu twatuntu twinyegeje twadu close tuzokurega turakuriha ukwezi amafaranga 1,100 si ku kwezi vuga chusi mugabo na pas préciser de date mugabo ni ku kwezi niba yagwara 27 azari ku kwezi ukwezi uje kwinjira namo ni ku kwezi mba twenga utwo detail ati ni ku kwezi donc il faut préciser la date au plus tard ukavuga itariki bana utwo twevita amakonfa kuko nkuba ukwezi kwinjira mu kuncu vango bariko baranjyamiye no gensane kontra yuha bavuze kutsukura ku kwezi kandi ukwezi niko ari bwahe numva rekrami hariho aho mu gihugu nabayeho hariho iki novuga ko ari board bita CCMA aho ivugira abakozi ngaha mu Burundi abo bantu barahari attorneys bashobora kuvugira abakozi abafisi ibirego barega abakoresha ni kuvuga twebwe ngahanya hari ikintu bita inspection générale du travail de la sécurité sociale ni kuvuga yuko kiri rattaché muri ministère de la fonction publique ni kuvuga yuko ingorane zose z'abakozi nizo inspecta yuko amateka cyangwa amategeko yubahirizwa y'akazi n'abakoresha abakozi n'abakoresha rero habaye nk'ikibazo muri entreprise kanaka abakozi barashobora kuza gudepoza ikirego iwabo cyangwa umukoresha arashobora kurega abakozi biwe barenze amasezerano rero icyo kigo nico ni ca conciliation ni kugira ibanze kubahuza byanse niho umuntu acagenda yunguruza muri sentare y'akazi muri icyo kigo kirahari icya kigo genda kufata eske abantu murabarira inesesi bose eske ibi birakurikizwa birakwiye ibyo bintu bidakurikizwa baragira gute
ils forcent, je dirais, ils ordonnent à ce que ibyo bintu byubahirizwa mu nyungu y'abakozi. Hari ikibazo nagomba mbaze kuko niko mbariza abantu bariko baraturaba na bene gihugu harimo abene gihugu bafise amikoro make bato kuko wumvise ko service zanyu zisaba ko umuntu azazanye uburyo ego mugabo hari ikintu bita state ntuze attorneys no kuvuga ko ari leta ifasha kugira cyangwa amashira hamwe ajya mpuzamakungu ashobora kugira ama projet avuga ati tuzojana abantu baserukira ivyo bintu birabaho aho mushobora gufata deka mukazikorera ubushake sinzi ko ari ego niko nyine nivuga ko twe turafise ibintu bita amadosiye pro bono nivuga ko amadosiye dukorera bakubuntu kugira dufashe naho kenshi dukunze kubikorera dufate abantu bahohotewe bimwe byo gute bifatiye gutsina ibibazo basé sur le genre soit ari abana canke ari abagore sibana nikora mugabo bakeneye n'imiburi assistance ayo madosiye ari gihe dushobora kuyaronka mugabo kenshi byinjira muri programme leta ntifise kimwe bitanga umuvuka commis d'office leta irafise abavuka bayo bahagararira inyungu za leta mugabo nta bavuka bahari bahagararira inyungu z'umunyagihugu asanzwe kandi ari ntawe nikora ni ukuvuga yuko ivyo tutegera ni kimwe mu bintu twosaba cyangwa tugahimiriza ko leta nayo bigira kuko ubu bihari nuko ifu ko haje projet ifinance n'isharamwe mpuzamakungu kugira ngo rize nabo bavo ribahembe hanyuma nabo bavugira abenegihugu kuvugira abenegihugu swate ngahe Bujumbura canke mu ntara hagati kumva niho habari ikibazo kubera narabibona hanze kenshi baravuga ati if you cannot afford a lawyer by paying your own fees turashobora leta irashobora kuguha d'office ikindi naco ndumva guti ahandi hantu bigoye nuvuga mu bindi bihugu bajya bavuga baba ari commis d'office la tendance nuko baba barabavuga ba fake ils ont bari incompétent ego kubera kenshi baramahera make kandi umva niyo leta nimba ibagira babwira ati tubariha par commission ego usanga president bari amahera make no gasanga au niveau représentation ugasanga sikirenga ego ngabo bayifode ko bizaba ari abantu nyine ubishoboye kenshi afise amafaranga yo kwirihira privately hariho nibindi bintu bishasha tuko turabona abantu ku marezo sociaux aho nkatwe dukorera mu gisata c'abamenyesha makuru ushobora gutanga inkuru icafuza nk'izina ry'umuntu ego muranumva bavuga ati you will see my lawyers ivyo bintu ngaha mu Burundi by'ama procès ashingiye ku biri vya defamation of character or lawsuit birashoboka aho umuntu ashobora guporta plainte ku giti ciwe avuga ati naka yara ngaye igitabo mpanavyaha sigari ibintu bitangwa imputation dommageable canke dénonciation calomnieuse bagiye kuvuga ko rusaka ego ivyo bintu bishobora kuba ari ukuri cyangwa gusaga sivyo bagabo uyo muntu arafise uburenganzira bwo kwitwarira ni kuvuga yuko ikirego ciwe kandi kirakirwa kumva ni ntuzeye ni itegeko riba rihari ya principe ivuga gutya ivuga ko y a pas de peine sans loi nova ko ntashobora guhari igihano atategeko rihari yego ni kuvuga ko niba harinze haba iyo ibyo kuvuga ati imputation dommageable genre ngo gusa ko mvuze ko bikaba bwagize ikintu bwica iwanje ndafise uburenganzira bwo kwitwarira bifata ashaka kuvuga ikintu kigatuma contre agoma donke ndayibura uko dishobashize ku mbuga ngurukanabumenyi sivyo navyo bibonwa na benshi cyane biva ku bunyisha ubuzima ya deux morts il y a une mort physique et une mort sociale ego uko umuntu ashobora kukwica du point de vue social ugapfa hamwe atanu namwe ushobora kudodora kandi canke business yawe igapfa igahomba ikagenda kagirire donc bisigura ko ivyo bintu byose umuntu urafise uburenganzira bwo kwitwarira uwabivuze uwabivuze na akazana ivyemeza yuko yavuze ari kure ego niya ethique natwe mu mwuga wacu wo kurondera amakuru canke kuyashikiriza dutegerezwa kwisuzuma ingene
imvugo dukoresha mais aussi n'amasource y'iwanyu ya cyo protection des sources kubera ngaha mu Burundi turamaze kuvyumva ariko abantu ntibabifataho seriye ko nshobora kwegera umumetre nkawe umuloya nkashinga urubanza nkavuga ati utegerezwa kumpa indishi y'akababaro yuko wamvuze ibi nibi muri rubanda public kuko n'abantu n'ibintu wavuze bica ku marezo sociaux bisomwa na benshi muri ico cereke ibintu byamenyesha makuru n'ibiki si byari urwego bitwa CNC ibaza ko ni urwego rujejwe ibyerekeye itangazamakuru ngamburu nibaze ko icambere nimba ari inkuru bashize ariko inyemesha makuru cabikoze la première étape c'est d'abord de kwandikira sense uko sense yafise kwene ishobora gufata ibihano byayo ishobora guhagarika ikimenyesha makuru ishobora rebona imbere yuko uja openal kandi si ko nize kubishisha nuba ko nganye mu mategeko hari domaine zibiri hari domaine y'amatati hari n'itwa civil domaine y'ivyaha penal tout ce qui est amatati amatongo commercial c'est civil hama ivyaha nuko kwiba kubesha kubita umuntu ivyo biri penal rero muri ivyo rero itangazamakuru imbere kuja gutwara ikirego cawe du point de vue penal canke civil uvuga bifata ishimikiza ingingo imwe twese dukunda nk'ashingamanza yitwa 258 tout fait quelconque de l'homme qui cause du dommage à autrui oblige celui par lequel la faute est arrivée à le réparer. Nous voulons akantu kose ukora kagakoza un dommage tu dois réparer. 259 nayivuga yuko ikintu cyose kiri sous ta responsabilité kigize ico cangiriza niwe wishura cyane nuvuga ko umwana wakagenda hanze agatera ibuye imodoka y'abandi kameneka c'est toi qui paye. Kabufisi imbika umuntu arenganye niwe muvuzi none aba lawyers ngaha mu Burundi murakora vya bintu vyitwa firm mugakorana mukaba ba associé ubona ari umuco uri kurahimirizwa kugira ngo mukorere hamwe muzana ama expertise atandukanye ubavuga ngo imitwe ikoranye iyo mucuditse urumva twe canke imiti imiti mugabo urumva nizo tete zanyu haraho wowe uburu nkuko wabivuze ubumenyereye cyane iyi domaine y'ibya foncier undi nabamenyereye ibya family law undi nabamenyereye muri toute association nukuvuga yuko muri izo muja hamwe nuko ari kimwe n'abafisi n'undi abafisi mushiraho kugira ngo mubahe ikintu gikomeye rero la tendance nuko ubunye avec l'intégration muri East Africa c'est uko benshi bakora sous forme y'amakabine sous forme rero la tendance actuelle c'est de s'associer kuko sinzi umuntu yabivuze ati niba ushaka kunyaruka uzogende wenyine ubwo niba ushaka gushika kure marche avec les autres donc bisaba ko nimba natwe tuba dufise vision yo gushika kure ko uzoshika kure on est obligé de s'associer abarundi rero bavyijukire cyane nimba bashaka kunyaruka bakora ari bonyine ubwo niba bashaka gushika kure bajane n'abandi murakoze cyane kuri kano kanya mwaduhaye nkuko twabivuze ni ikiganiro gishasha tuzotemera les professionnels tubasanga aho bakora badusigurire byinshi kuvyerekeye akazi kabo profession yabo ariyo carrière si yaburi wese aratubwiye ntitwamubajije n'intambamyi peut-être mugabo gatoyi intambamyi muhora muronka muri kano kazi ucishako gusa intambamyi zimwe some challenges z'aba lawyers. Bon, intambamyi ya mbere sivyo n'abakiriya bacu kuko bavuga bati ngo le premier ennemi d'un avocat c'est son client. Donc ndibaza ko intambamyi jewe novuga ku wanje pese ngira hari abagenda bari bavumagura babatunga urutoki ati ujya ntiyamvugiye neza ntiyakuvugiye neza canke ari kudatahura cyangwa gusanga ko yaguhaye amafaranga yiwawe umenga uri umukozi wiwe alors que en principe l'avocat est toujours indépendant de son client. L'avocat aussi a fait ses obligations d'immédiat. L'avocat a fait ses obligations de moyens. C'est bien. Pas de résultats. Donc, quand on dit non, mais le dossier, gacha dutsinda. Oya. Ndaza gukora ibishoboka byose, sivyo kugira ngo turabe ko dutsinda. Tudatsinda turungurutse. Donc si kuvuga ngo intsinzi ni cash. Hari abarero batavyitira naho nakubeka intambamire y'ibiri ngaho ku bakiriya bacu batabitahura. Iyo obligation d'office ni iri ku baganga
umuganga uzovuga ngo yaramuvuye ngo carapfa uravyumva kiretse yabaye negligence sivyo mugabo yakoze ibishoboka byose yamupimye yamuteye urushinge yasubiye sivyo hama umuntu biranka aritaba imana aba afise obligation de moyen yakoze ibishoboka byose natwe dukora ibishoboka byose kugira ngo abaje batugana ibirego byabo byumvigwe hanyuma twongere tudefane n'amaintere yabo duheraheza twama twibaza ati none wewe utanguye muri kariyere yawe nta muntu adashaka gukura muri kariyere muri profession yawe yo kuba umushingwamanza umuloya bibona hehe mu myaka 2-3 ni umuloya herahe nihe ntuze yanyuma novuga plafond umuloya agereza uvuga ucinjira hariho tableau zibiri nuvuga gute niko batujera uvuga tableau ya mbere ubu kintu bita umu avocat stagiaire iyo tableau uyimara ko 2 ans ama 2 ans uragira ikintu bita rapport de stage ukayitanga muri baro kukiramo hanyuma apri hakaba ikibazo ari ibibazo biri different byo kwandika byo kuvuga byo gusoma etc hanyuma bivaye n'amanota waronse ugacuja kuri grand tableau yego umu avocat senior kuko kuba mu avocat senior uri capable aussi yo kugira gute gushinga cabinet yiwawe no kwankadra abandi bantu yego bavuye fresh from freshman from university yes ariho hose wewe ugeze hehe jewe pour l'instant ndi muri yo transition kuja kuri grand tableau yego aho wibona mu myaka rero kuvuga deja muri sous région on doit aller l'aspect intégration nuko peut-être nibona ndi umu avocat de carrière internationale aho bankorana n'ama-entreprise yo hanze dufise amakontra de représentation ngaha sivyo mu madomaine atandukanye ngaha mu gihugu hariho le domaine minier niyo nibaza iri hejuru kirahitinga il y a aussi le tourisme il y a l'environnement il y a le sport navyo yego umva mushobora kwibona mu bisata byinshi mugabo du point de vue international kuko nk'ubu dufata yari nk'amategeko ya FIFA ameze nk'amategeko ngaha dukoresha amakoni mugabo kenshi hari abantu batayazi ugasanga bakora ko amasanction ya FIFA batabizi bisaba ko ahubwo nahamagarira n'abantu bari muri sport yuko batokwirengagiza abavuga nabo nyene n'abantu bashobora kugira icyo babafashije dans l'analyse mais aussi à discerner ayo mategeko abagenga en tant que sportif ego ntuka uratwigishije byinshi vyerekeye uyo mwuga w'abaloya kugira ngo abantu batahukigwe yuko kuba hafi y'umuloya ni ikintu mu buzima bw'umuntu w'umu adulte ashobora gushikirwa n'ingorane iyo ari yose kuko bavuze ati ahari abantu hamuruntu ego nibaza ko abaturavye babikuyemo icigwa kinini cyo kugira ngo aba bantu muri societe tubaha agaciro tubakonsulte ibintu bitarayangara mugabo rero twahejeje tutamenye fees basi nk'ubu ndaje gukonsulta uncangahe ga maître d'armes kibazo ko kigoye nakubwiye ibintu turaba nakubwiye ko turaba deja la nature du dossier unzani none mvuyeho ntabivuze ntibazomenya ati oya ahubwo rero no yuko nimbagize ikibazo sivyo bitura umushingwamanza apana jewe necessaire aho yapana wewe mugabo je kwari gushaka kumenya basi frais de consultation ihera kurangaye biravana kuvuga gusa ikibazo kuvuga ikibazo ndavuga ico kibazo rero nje nakubwiye ndabwiye turafise aho tutarenza mugabo aho tutarenza ntituja munsi bivanye n'ikibazo kuri kimeze rero nk'ubu sinokubwira ngo ni ibihumbi 10 kuko sindamenya ikibazo ufise sindamenya la nature y'ikibazo sindamenya n'umwanya vyofata cyangwa la complexité du dossier donc biravana mugabo nimba musi bizoshika kaza uzogenda yamenye je ndisabiye raga carte de visite kubera ndazi ko umunsi nzogukenera ahubwo yaba mfise ahantu nza ndatera mu gasanduku kuko nziganyiriza umunsi ntazomenya umunsi oya mbwari ubunye no kuvuga ubisiye binagoye kugira ngo uje kwinjira mu byo kubura ufa gufisa amafaranga n'umwanya ego mugabo ufise amafaranga umwanya tutahakubera ego cyane gose cyane turanezerewe rero kandi tubwira abaturaba bagire subscribe kuko Maître Darnaud Chris Darnaud
ry'ikirundi Habonimana niwe dutanguriye ko ariko ndafise abandi nk'ubu nobabwira ko mfise umupsikologe vuba nawe azotubwira cyane cyane umwuga wa psychology ego urumva rero ni ya TV our daily lives TV igumi beduka iyo rero mu partage tuno tuganiro twungura benshi ntidushaka gushira ko ibintu biri banale kuri TV ni ibintu biri très très important murakoze ku mwanya wawe reka ndagusezere kubera urumva umwanya wawe uri très cher ahubwo time is money murakoze cyane Imana ibaheza gire akazi keza ego merci beaucoup